hanyuma mushizeho iyo shure mbega umubano n'abanyabujumbura turumva ko hariho kaminuza imwe y'igihugu kandi abantu bose batariko barayigamo nk'uko babishaka bumvise ko mwebwe mufise umugambi wo gushyiraho kaminuza twarose abanyeshuri benshi ntacyo umutekano muke byabazaniye byinshi byumve ntuze baragerageza kutwumvisha ko tutogira iyindi universite ziteratuye tugira tuti twaratanguye ntidusubira inyuma hanyuma ikindi nacyo cabakondoye ni uko abatware twababwiye ko tudakeneye amafaranga yabo abatware bo muri leta muri make ntidukeneye amafaranga yanyu twe tuzokoresha ay'iwacu ayo muri no mwarakongerako none se ubwo ntibabafata nk'abagumutsi muri ko mbere se none tugire gute twe twama tugumuka kandi amaherezo bagaca babayisimbirako nawe none iyi universite yo mu Kibumbo irya yatanguye yigana twebwe n'ivyigwa baje kubikoporora iwacu twebwe muje turabifashanya ibyo ubwenge ni ubwenge wigira Ingozi wigira Bujumbura wigira Muyinga ubwenge ni bwa bundi ugira ubundi bwenge bushasha ka cyo gituma ntitwashatse kwiyugaranirako c'était ouvert ati ubwenge ni ubwenge yego kandi dushaka ko abana b'u Burundi bose bamenya ubwenge ibyo intego rero mwari mufise murabona ko mwayishyitse ko mwaciye mubona yuko umuco watse kandi ubonesheje mu karere ko mu buraruko ivyamwa vyavyo muramaze kubibona vyinshi nyene none ntabyo murabona none twebwe tugira tuti nicyo twashaka tugira tuti biriko biraza none wewe ntabyo urabona yego nshobora kuba jewe nka jewe ndabibona nishobora iryo jambo ushobora yewe niba rero uri umuntu ndusubire kumbwira ngo je nshobora nongera nibi nibyo twashaka hanyuma ikindi nacyo gica kijambo kuko ndabona wewe ingene utera imigere nuko abanyeshuri bahejeje secondaire babuze iyo baja n'iyo bava nta n'umwe ashaka kuja i Bujumbura bazi ibyabaye i Bujumbura ingene babugaranira mu nzu bakanigura etc. Ababyeyi bagira ngo umwana yagiye kwiga naho yagiye mu kuzimu baca baranka kujayo baca baragwirirana birirwa barazerera nk'umupfu wo ku rujo inzengaruzi urazi yego ndayizi aha nyine itembera ku mazi kwari kurya ariho rero abo muri no urumva neza ni ukuvuga iyi diyoseze uko yatanguye 1949 uyihera mu mabayi mu Cibitoke niyo yahereye ugaca umanuka uja mu Cibitoke paroisse de Cibitoke a été fondée à partir de diocèse de Ngozi ukaduguza hose ugafata Kirundo ugafata Muyinga ukarumya Karusi a été fondée à partir de Ngozi. Karusi na nyene yari kuri Ngozi cyari igihugu oui cyari igihugu cyose c'était 11 000 km². 11 000 km². Yego aho hose rero wewe uri economy general hose warahagenzura
oya ibyo byose si byose ibyo ni wowe ubyivugiye mu butumwa mwakora igihe nari ekonome generale umva Muyinga yari imaze kuvuka Bujumbura yari imaze kuvuka none Bujumbura yaciye ifata Amabayi Musigati Cibitoke etc. Muyinga ivutse Karusi yaciye ijayo ikimanyu kimwe ikindi kimanyu gihomye kuri Gitega urumva ko bitandukanye ubwo rwaruka rero muti mbere urajahe biragenda niho rero icyo cyiyumviro cya universite cyatangiye gukomera kuko twatangiye kukirota muri 1900 na mirongo icyenda niho twatangiye kukirota uvuze ngo twatangiye kukirota ni ukuvuga mwari kumwe n'abandi bari abapadiri bose yari musenyeri yari ni bande mbere yari musenyeri ararota Jese ndumva musenyeri arota ni ukuvuga icyo cyiyumviro cyari dufashwe n'abaje bahungutse bavuye i Rwanda abandi nabo bavuye muri Tanzania umwe n'umwe bake abandi nabo i Kongo icyo cyiyumviro niho bagize ati dutangure iby'iwacu tumara imyaka 10 ikivu 10 tukiyumvira turiko turaciga turiko turakiraba hirya no hino hanyuma rero tugihurirako igihe twagihuriyeko byabaye muri amagume twaciyemo yadutumye turonka umunyengozi umwe yitwa Ntuze Ascension Twagiramungu bihurirana nuko Ndimira yabaye premier ministre bihurirana nuko Prosper yabaye ministre de l'éducation bose barabanyengoza bose diocese y'Ingozi Prosper ni mu Kayanza Ndimira ni Ngozi Twagiramungu ni Ngozi kandi ibyo byumviro twarabihura tuti nziyaro abanyagihugu nabo rero tumaze kubibashiramo batubwiye bati umwana wanje atashoboye kuja i Bujumbura ibyo bintu sinoshobora kutabishigikira l'argent de cotisation pour entrer dans ce projet bayatanga bahumirije abanyagihugu baraterereye abari bafise abana bose ati ayo mafaranga turayatanga ni mugambi rero mwafatiye umwanya mukavuga ati tuzokwegeranya uburyo bungana uku hanyuma cyo dutangura icyo gihe abantu bashobora gutanga hari ku gushaka kwari ugushaka nta gahato karimwo ngo bagira ati abana bacu ntibaje kwiga hariya kandi nibaza ko atani igiciro cy'ayo umuntu yabwirizwa kuza byari 5,000 yarazwe n'ibihumbi 5 hano yasigaye niho rero twagiye turongera kuko umuntu ashaka abafise menshi bakayazana abafise make bakagitera aho none utazoyaronka nawe ubone ruhebwa bakushira mu bandi ati gusa reka tubanze tubasaba ababishoboye bagira icyo bataha nuko byatanguye hanyuma rero dushiramwe n'ikindi la gratuité abigisha baza kwigisha batatangisha amafaranga muri kaminuza yego umwarimu aze kugushaka kwiga bashobora gutanga umusaada yego zakubonetse tako ati ubu uzobishaka none ega ntubirabindira kure bene wabo bashikabo kintuki
bariko barazerera hirya no hino bicaye badashaka kuja kwiga Ingozi Bujumbura i Bujumbura nuko byaje nubwo abarimu baragiye baraboneka nyene murabona bitanze nyene neza mbere genda ubaze mwise ntuze muri université barakubwira ceux qui ont participé gratuitement pour donner les cours bariho yego uyu niyigishayo uramutuma aze kubiraba yego bicari hanyuma mushyizeho iyo shure mbega umubano n'abanyabujumbura turumva ko hariho kaminuza imwe y'igihugu kandi abantu bose batariko barayigamo nk'uko babishaka bumvise ko mwebwe mufise umugambi wo gushyiraho kaminuza twarose abanyeshuri benshi ntacyo umutekano muke byabazaniye byensuri byombe ntuze baragerageje kutumvisha ko tutogira iyindi universite etc tugira tuti twaratanguye ntidusubira inyuma hanyuma ikindi nacyo cabakondoye ni uko abatware twababwiye ko tudakeneye amafaranga yabo abatware bo muri leta muri make ntidukeneye amafaranga yanyu twe tuzokoresha ay'iwacu ayo muri no mwarakongerako none se ubwo ntibabafata nk'abagumutsi muri ko murambere none tugire gute twe twama tugumuka kandi amaherezo bagaca babayisimbirako nawe none iyi universite yo mu Kibumbo irya yatanguye twebwe yigana twebwe n'ibyigwa baje kubikoporora iwacu twebwe muje turabifashanya ibyo ubwenge ni ubwenge wigira Ingozi wigira Bujumbura wigira Muyinga ubwenge ni bwa bundi bugira ubundi bwenge bushasha ka cyo gituma ntitwashatse kwiyugaranirako c'était ouvert ati bwenge n'ubwenge yego kandi dushaka ko abana b'u Burundi bose bamenya ubwenge ibyo intego rero mwari mufise murabona ko mwayishyize ko mwaciye mubona yuko umuco watse kandi ubonesheje mu karere ko mu buraruko ivyamwa vyavyo muramaze kubibona vyinshi nyene hamwe none ntabyo murabona none twebwe tugira tuti nico twashaka tugira tuti biriko biraza none wewe ntabyo urabona yego nshobora kuba jewe nka jewe ndabibona nshobora iryo jambo nshobora yewe niba rero uri umuntu ndusubire kumbwira ngo je nshobora nongera nibyo twashaka jewe ndabibona kuko hari abizeho benshi nzi bamaze kugira icyo batumariye oya baronse aho biga kuko uburyo umuntu wese si bamwe si bonyine ni bose umuntu wese yize ari n'icyo ashobora kumara aba afise amahirwe yo kurengera agashobora kuja kwigira hanze n'ibindi bene ibyo etc. none ejo bundi ntibatondesheje amazina y'abize muri universite bahehe b'Ingozi baragira urutonde kandi harimo n'abantu bakomakomeye muri kino gihugu bakomakomeye iryo n'irindi jambo ubwo bari mu bibanza biri imbere dakora naho ibyo bakomakomeye ibyo nize gukomakomeye ibyo bibanza nyine by'imbere ibyo rero ni rwawe genda byita byose bararonse ibibanza ndabona abari muri mu mabanki nuko bari mu biro etc. soit pareil n'abatwa makiraho nyene myaka mwari economie generale baharavutse n'ibiro by'iterambere bya diocese kuko ngira ngo nicatanguranye n'amadiyoseze n'ivyumviro byaje nyuma ngo mugire n'imigambi mukoze
iteza imbere abantu ku buryo buboneka. Bwa mbere mwatubwiye ko umuntu atagira imigambi badika aheza agakora ubutumwa bya hafi na hafi akegera abantu bakabona icyo bakeneye. harateba haravuka n'ibiro by'iterambere mu madiyoseze na diyoseze ya Ngozi irimwo. muri ibyo biro ngira ngo haca hatangura no kwitwararika ku buryo budasanzwe abatwa bo muri aka karere muri diyoseze ya Ngozi no mu buraruko. Mbega nyine ibyo by'ibiro by'iterambere muri abashinzwe ibibero by'amadiyoseze abashinzwe amatungo muri diyoseze ya Ngozi igamo n'ahandi byaje gute, hanyuma muri Ngozi byanaciye mu kubona byo fatuwe umurongo cyane cyane. Hari ibintu bimwe bimwe no kwita ko byakomeye jewe mbuyeyo ndiho byafashe igina biro diocesan development niryo jambo twakoresha. hanyuma rero niho batora rijya badek caje jewe mvuyeyo. nasize izina ryamaze kuboneka n'imigambi ntuze na projet zabo byamaze kuboneka, umugabo jewe sinabikozemo. jewe nagize ibintu appeler ça informel si vous voulez. J'ai participé dans la mise en place de l'université parce que j'avais la gestion financière. La clé de finance ni je nari ndayifise. none rero ibyo muntumye l'orientation de l'université était entre les mains de Monseigneur Kaburungu. ngize nti aya mafaranga ntayo dufise acahagarara. Ce n'est tout à fait normal parce que la caisse c'était moi. amafaranga abonetse yashikiri wanje. hanyuma amafaranga twarondeye tous les contacts que nous avons introduits ça revenait toujours sur la même chose. byaje biraja buhoro buhoro. uzi qu'à un moment donné Monseigneur Kaburungu a été directeur de l'université. ni ukuvuga rero kuko padiri kabibaza ibi bya badeke byagiye kuza mu nyuma. badeke izina ryabonetse jewe ndiko ndavamo. mugabo l'esprit est le même. mugabo l'esprit est le même, ça dépend des individus. Ça dépend des individus. Il y en a qui saisissent la problématique et il y en a qui chantent la problématique. Chanter la problématique et saisir la problématique biri kubiri. Ego birumvikana. Reka dutere imbere turava tugera no ku musozo wa kino kiyago cacu. Tamura tuyagiye bitari bike cyane cyane byerekeye iterambere kunyine ryagiye biraboneka mu mashure. Hariho n'amashure tekinike nka tekinike ya Alexandre Rose. Mbega ntiyazo zavutse gute? muri wa mugambi wa badeke canke muri wa bavyumviriye imbere yaho? Ibyo biri mu mugambi jewe uje tape là-dedans. Rumva je suis parti dans Constant. ndondera ko noshira urutsinga ngaha nkaza kurondera umubungo mu Buyenzi ngo yize electricité azi kurambika ko rujya urutsinga nta kindi. nkamanuka nkamushira mu muduga nkamudugana ngo nkamugaburira kandi nkazomuhemba etc. Non. Je veux dire il nous faut créer une école secondaire technique. Nuko byatangwa. Kandi ibyumviro byawe wabo ubisangije abandi cyane cyane nk'abagutwara nka Musenyeri bacyumva n'ingoga. Bacyumva n'ingoga. None ko naje buraya nkavugana n'abasenyeri byangwa n'abapadiri mu Musenyeri abonye naka ngizi nimero ziwe bamubaza. Bamubaje ati nibyo. Twavuga yuko rero akanya mwarose ko kujya i Buraya karabuguruye amaso hamwe muvuga ati
ibi ndiko ndakora iyo ntasimbirayo kumbure nari kuba wawundi aja mu paruwasi arimo akavaho agapfana imigambi. none urumva nawe imbere ariko ukiyeheza nari nakiyeheje. nagarukiye muri Canada. urumva rero ça te fait exactement 18 heures uvuye ino. ubanga jusqu'à Bruxelles ça fait 6 heures. uvuye Bruxelles Canada c'est 12 heures mu ndege. urumva rero uhetse ukwenone nawe urya katamugoye. niwaja ngaho ugasinzira uzotagira imbonera. byo kuri imitiro bica wimbura ingonera. hanyuma rero natwe rero kujya ikindi nacyo dushobora dushira imbere twebwe twashira imbere c'est notre population qui doit profiter de cette bonne aubaine. Notre population. Ce n'est pas moi, ce n'est pas Ephraim, ce n'est pas Kaburungu, ce n'est pas Madaraga, etc. Non, c'est la population du Nord. nico kitaba nk'ikivugo mwashaka kugendera ko ati tubateze imbere abantu bo muri Nord. tubateze imbere dutere imbere kimwe na iyo mvugo yawe nawe nyine tubateze imbere dutere imbere natwe. dutere imbere ni ukwiganira utuntu tumwe tumwe botangana nyine ibintu bishobora kuba byari bimeze gutyo. akarorero ndabona ko Rwegura la turbine de Rwegura iri muri Kayanza. mugabo amatara ya mbere bayagize i Bururi niyo yaciyaje twe twagiye kuyaronka hanyuma. none ibyo nibona tubyiteye ibyati ntibyumvikana ko la turbine iri wacu mu Kayanza mugabo nous sommes pas les premiers services c'est Bururi au ce qu'on appelle une injustice dans la répartition des biens d'un peuple. Une mauvaise répartition du patrimoine national. itunganya rihengamye. ako n'akarorero ndaguhaye kugira ngo bitegere n'ingoga. ndabitegereye muri make twavuga yuko no mu kwikorana mwavuga ati oya natwe turabe tugire icyo twishikiye. bien sûr ce n'est tout à fait normal. alors c'est à ce moment-là qu'en faisant ce qu'on appelle la propagande, pour ainsi dire. Vous essayez de montrer aux personnes ou aux institutions qui peuvent arriver à quelque chose le désordre qui existe dans le partage des biens d'un peuple.